Ndabaramukije. Kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turaza kubayagira kubijanye n'integuro y'ibwirizwa yizwe kwigenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2023 hamwe n'ihuriro rya mbere ry'abagize intara nshasha ya Butanyerera ryari ryatewe iteka na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Turasubiye kubaha ikaze. Inama nshingamateka y'u Burundi yarakoranye irongowe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2023 aho banyakubahwa abashingamateka bari baramutse bakoranijwe no kwiga hamwe no kwemeza integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano ku kigega mpuzamakungu co kugwanya umugera wa sida, igituntu na malaria. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amagara y'abantu muganga Nzeyimana yari yaje aserukiye leta yamenyesheje mu mvo n'imvano kw'ico kigega kuva gishinzwe mu mwaka wa 2002 kugira gikore mu ntumbero yo kugwanya izo ndwara zitatu kimaze gutanga imfashanyo irenga miliyoni 543 z'amafaranga y'abanyamerika mu kugura imiti y'igituntu ku bice 100%, iya sida ku bice 90% hamwe n'iya malaria ku bice 85%. Ikigega c'isi yose kije kugwanya sida, igituntu na malaria gishinzwe nkuko nari mpejeje kubivuga mu mwaka wa 2002 kimaze kwemeza imigambi yo gushigikira Uburundi ishika kuri 16. Muri iyo migambi yose kwa 16 harimwo amafaranga angana n'imiliyoni 543 y'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika. Muri ayo miliyoni 30 yadufashije kugwanya ikiza ca COVID-19. Muri iyi myaka rero 20 iheze biragaragara ko ikigega c'isi yose kijeje kugwanya sida, igituntu na malaria kiri mu vya mbere mu gushigikira leta y'u Burundi mu migambi y'iterambere mu gisata c'amagara y'abantu. Imigambi dushigikikwamwo n'ico kigega idufasha kugura imiti y'igituntu ku bice 100%, imiti y'ikiza ca sida ku bice 90% n'ibice 85% vy'imiti ya malaria, ariko imisegetera yose duhora dukoresha mu masekeza igugwa 100% n'ico kigega. Yaramenyesheje kandi ko ibiharuro vy'abandura izo ndwara vyagabanutse bimwe biboneka, ndetse mu mwaka wa 2024 urucanco rwa malaria ruzotangura gutangwa. Vaccin ya malaria kimeze gute? Naco nyene twaramaze kugitangura, twaramaze kugira domande muri ryashira hamwe rijejwe gutunganya ivy'incanco kw'isi yose gitwa Gavi, kandi no bamenyesha yuko idomande yacu yamaze kwemegwa, baratwemereye ku buryo mu mwaka wa 2024 mu mwaka uza tuzotangura gutanga incanco za mbere, tuzohera ku bana batonyi gushika ku mezi 6, buke tugende twongereza. Ni kuvuga twaramaze kugikorerako, umuhango twararonse, mu mwaka uza tukaba tuzotangura. Banyakubahwa abashingamateka barashikirije amakenga bafise cane kubijanye n'ubudahangagwa buzohabwa ico kigega mpuzamakungu, aho bavuga bati abakozi baco bashobora gukora amakosa ntibakurikiranwe bishimikije ubwo budahangagwa. Kuri point 3 bahaye privilege n'immunité tout le personnel. Uvuga yuko n'amaprivilege n'amanite sans limite. Ikintu cyose bakoranga ikosa cyose bakora nta muntu azokurikirana, kandi nta muntu atarifa yiwe abo bakozi ba Fonds Mondial bashobora gukomeza des infractions ngaha mu gihugu, nabo ni bashobora kudetona sefu. None ntibazidetona kuko aribo ntibazokurikirana nabo. Ikindi kuri muri Katrina bahaye privilege y'immunité le Fonds Mondial.
kandi ari ikintu gifite personalite juridique. Ikintu gifite personalite juridique mu bisanzwe kirakurikirana iyo cyakoze amakosa. Mais le Fonds mondial ils injectent probablement des fonds et des produits pharmaceutiques. Igihe bazosanga izo produits pharmaceutiques zifite des conséquences graves dans l'avenir, iyo fond itigera ibazwa ivyo bintu meme ono ntizokwendamiriza n'abantu baba victime. Jewe rero izi privilege y'immunité totale bahaye abantu numva umengo ziracyamakeya. No mu gihugu hagati meme les hautes autorités baragira amaprivilege n'ama-immunité mugabo c'est pas total. Yabungitswe icyo gukora ibikorwa ariko abaronkize ibisata bitatu batwari yakokiya cyatubiri yindi ibagoke kucyo dukayo y'umutumire mutokurikirana nivo muri bibihano n'abantu bakoze amakosa bayahanirwe. Umushikiranganje yamenyesheje ko mu gihe hogira umuntu akora amakosa uwumutwara azoca mukura ko ubudahangagwa atabikoze naho Uburundi n'igihugu cishira kikizana kizoheza gifata ingingo. Abo bantu bari mu gihugu uwokora amakosa ku gatwe kiwe kuko ari umuntu yohanwa kuko izi privilege y'immunité ntizituma umuntu ashobora gukora ikosa ngo bigende uko. Hari naho babivuga neza muri aya masezerano ni ukuvuga uwo kwica umuntu n'akarero ntanze. Le directeur w'iyo fond ategereza guca mukura ko immunité kuko ivyo bintu akoze ntiyabikoze ku nyungu z'ico kigega. Ni ukuvuga umuntu wese yokora ikosa atari karakora ku nyungu z'ico kigega ubwo nyene directeur executive aca amukura ko iyo immunité kuko ntiyakoze ibijanye nako kazi yari yaje gukora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Byoshika naho uwo yarajeje kumukura ko immunité ntayimukure ko hari abavuze ati done uzokora amakosa tuzobire kuko nibindi. Igihugu cyacu kiri souverain, igihugu cyacu kiri souverain, ntavyo twokwigera twemera yuko hari umuntu aza kwigira ibyo yishakiye atwononera itunganya ry'igihugu cyacu ngo nukubera hariho amasezerano twasinye. Nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka yatanze umuco ku makenga yatanze ku vyerekeye ikoreshwa ry'uburyo butangwa n'ico kigega akamenyesha ko icatumye ubwo buryo bukurwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amagara y'abantu ari kubera bwari ko bukoresha ukudasobanutse. Ingene mugiye kuzogarura iyi gestion kugira ngo igaruke muri leta vya bibazo byose biriko biribazwa kujya bizoce bihava. No kuvuga yuko twadoje kubivuga muzoca mutubwira ati mwihe résultat attendu, mwihe ama indicateur objectivement vérifiable muri délai donc ibintu biba bifatanye n'amadélai mututi igihe kingana uko tuzoba twakoze ibi hanyuma mutugarukanire pouvoir de gestion de tant pour cent tubibone dans le temps. Hanyuma ikindi nacyo kizoca gikurikira nuko mumaze kubitubwira muzotwereka n'ingene mugiye gukora suivi. Mwebwe nyene mukore suivi kugira ngo anka ya makrente yagiye abasouleve yuko hariho abagiye au-delà y'amasezerano muri amasezerano bakayakoreramo ibindi bintu kugira ngo iyo suivi muze muyikore muzoce mutubwira muti aha barengereye dusubiremo amasezerano ko icyo bashaka kugira ngo baprotege amahera yabo puisque babona yuko ariko araba mal géré ibindi byose byagiye bikurikira byagiye bikuye bihereye aho ati none twebwe twosekuriza gute amahera yacu. Aho niho bihagaze rero
bagiye kuraba icyo bise mauvaise gestion, uko babibona la gestion uko yagenda kandi ukuntu twavyumva bivugwa. Ibyavugwa byari uko hari wavuze ngo harabaye amabras de fer. Amabras de fer yarabaye, turabizi kandi aje icyo gihe hari wigeze kuza kumpanuza. Amabras de fer yarabaye. Abandi bati nimba ari ivyo reka tubibakuremwo, très simple, reka tubibakuremwo tubigerere ahandi. Birumvikana ibyo mwavuze by'umutekano muke ntabwo ari cyo kibazo fondamental. Iyo umutekano muke mugabo la gestion ikaba yari nziza, nta kibazo cyari kuba. Ikindi naco mwavuze muti aya masari kuba hose, aho hose haba mauvaise gestion. Birumvikana aho hose haba mauvaise gestion bakabakorana na Fonds mondial, none baca bakora hose ils le font uniformément, baca bakora kumwe. Ariko ikibazo n'amafaranga. Fonds mondial nidupfa ivyiyumviro, si ivyiyumviro vyatumye amahera bavuga bati reka tuyagerere muri PNUD. Oya, si ivyiyumviro n'amafaranga. Nk'uko umushikiranganje yamenyesheje ko ubwo buryo buzogarukanwa mu bushikiranganje, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yaciye ashimangira ko bizoshobokana rijyo buvyoroshe cyane kuko uburyo bukoreshwa ku kiringo kanaka bugenda bwerekanwa biciye kuri budget programme, bigatuma haba umuco ku gikorwa cyose cakozwe. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko ubushikiranganje bwoca butegura. Niyo mpamvu baramubwira umushikiranganje ati kora uku wapi, ati gerageza kuriya eka, ati nimuhindura uku amahera ntasubira inyuma, ati jamais. Twagenda twumva aha rero namwe mwabibonye, mwatanze inyishu, mwavuze muti tubabwiye tuti none muzobandanya muca mukora gute aya masezerano nituramuka tuyemeje muzomura bata ahubwo twaratanguye. Ati jewe nyene narigiriye i Geneve, mwabitubwiye. Ati ndabonana nabo bantu ba Fonds mondial, ati turavugana kandi nabo barabona ko turiko turakora intambwe. Mugabe ikintu mwibagiye kubabwira gikomeye nuko bo bakorera muri budget programme. Iyo mubuza kubabwira muti ubu ni musomwe murabwira ati ubu twinjiye muri budget programme, kuko bico bashaka bavuga bati ikintu cyose gisaba amahera tubone activité, ikintu cyo kibe activité yose ijane n'amahera. Ati nta kindi kintu dushaka, activité twereke ibiriko birakogwa. Nico gihe umushikiranganje bamubaza ati twereke ibiriko birakogwa, bikamunanira. Yego mwebwe rero no munsi muze mwongeye mu muhamagaro uyo muntu bo muri uti turi muri budget programme. Iyo ni intambwe ya mbere, nabo nico bashaka. Niyo mpamvu twavuze tuti mwebwe mu bushikiranganje ubu ni mwebwe ibintu mugiye mwavuze muti tugiye kubifata mu ntoki. Sawa, ni byiza cyane. Muce rero mushira mu ngiro, nta kindi kintu babasaba, nta nama explication menshi babasaba. Ati shira koresha budget programme, ubwo twamaze kuyemeza korera muri budget programme ibintu byose, activité yose ijana n'amafaranga. Ati amahoro azoca hinda, narya amahera n'irya gestion ikigaruka ngo mu bushikiranganje. Ko bimeze nta kindi. Aha havuzwe amajambo menshi. Aya masezerano yose ahagaze kuri ibyo bintu. Donc ibintu bigenze neza, aya masezerano acagenda yonyene ahera kugira ngo gestion ikiganwa muri leta, nta kindi. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko ubushikiranganje bwoca butegura uko ayo mahera azokoreshwa,
bisunze indinganizo nshasha yo gutunganya ibikorwa bifatiye ku musaruro. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro, ba nyakubahwa abashinga amateka 98 nibo baciye bayemeza kuri 99 bari bashashe. Tuyemeje turabashinga amateka 98 ku bashinga amateka 99 twari dukoraniye hano. Tatoye n'umwe utagize cyavugaho n'ubusa. Bashinga amateka 98 ku 99 turayemeje hano masezerano. Muri ya ntunganyo nshasha y'intara zigize igihugu cy'u Burundi zikava kuri 18 zikaja kuri 5, hamaze iminsi hatunganywa amanama ahuza imvukira z'izo ntara nshasha mu ntumbero yo kumenyana no gutegurira hamwe imigambi y'intara nshasha. Ni muri iyo ntumbero rero nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muganga Sabine Ntakarutimana yifadikanije n'imvukira z'intara nshasha ya Buhumuza ku munsi wahariwe iyo ntara igenekerezo rya 2 Nyakanga umwaka wa 2023. Mwijambo yashikirije abari bitavye iryo hwaniro, umushinga amateka Ntakarutimana Sabina yabanje gukengurukira Imana mushobora vyose yo yatumye bikunda kwimvukira z'iyo ntara nshasha zihurira hamwe. Yaciye amenyesha abaraho kwimvo nyamukuru y'iryo hwaniro ari kugira abavuka ntara bamenyana ubwa mbere, hanyuma bavugana ingene boteza imbere intara yabo bigengwa n'ibwirizwa. Twaje kubaserukira abandi kugira ngo duhanahane ivyiyumviro vy'ingene intara ya Buhumuza yotera imbere, ariko tukabanza kumenyana kuko nyakubahwa amatari w'intara ya Muyinga yavuze ati itunga rya mbere dufise n'abantu. Naje nico ndacemera kwitunga rya mbere dufise n'abantu. Itunga rya mbere dufise ba nyakubahwa n'imwebwe n'aba bene gihugu duserukira muri izi ntara zitatu uno munsi twaserukiye. Mugabe ejo nabo tuzoshobora kubegera kugira ngo tuyage ingene twokwiteza imbere intara yacu ya Buhumuza. Twabonye rero muri iki gihe arico kibereye kuko hari abashobora kwiyumvira ati mbega intara ya Buhumuza uno munsi iriho kwibwirizwa rishiraho uno munsi. Mugabo harimo ko novuga abayiserukira bazoja kuja nyuma y'amatora. Murumva rero turindira amatora y'2025 tuba twacerewe arico bituma ibikorwa c'uno munsi, kandi noneho ndabizi ko mwagiye mubikurikirana mu ntara zitandukanye. Benshi bari bamaze irihuriro yiri natwe uno munsi turimo. Byumvikane rero ko tutazindutse, mugabo kandi sinibaza no guceka ko twacerewe kuko twacafise umwanya. Twaje rero kugira ngo twipereze hamwe opportunité zihari muri izi ntara zitatu. Banyagomba barabatanye bimwe bimwe babivuze, mugabo kandi duce turaba n'ingene twebwe twishira urupapuro rw'inzira kugira ino nama uno munsi tariki 2 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2023 niyo ya mbere kubera ine ya nyuma, ahubwo duce twishiraho urupapuro rw'inzira rwo kuraba mbega ko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu n'abafasha kurongora igihugu atubwira ati nkeneye Burundi higa bakigaburira mu mwaka w'2040, nkakenera Burundi buteye imbere mu mwaka w'2050. Mbega tweho Buhumuza twiyumvira gute? Twishire rero twebwe nk'abakoranye uno munsi twiyumvira urupapuro rw'inzira rw'ingene twiyumvira ino ntara nziza ya Buhumuza, ingene inyuma y'imyaka 5 izoba imeze, ingene inyuma y'imyaka 10 izoba imeze, ingene umwaka w'2040 izoba imeze. Kuko kurya ico cifuzo canke ico ciyumviro c'uko Burundi buba igihugu giteye imbere, c'uko Burundi buba igihugu
gishinga bakikigaburira ntibishoboka bidahereye mu miryango, ntibishoboka bitahereye ku mutumba, ntibishoboka bidahereye aha twebwe turongoye abadusize, aho Imana yadusize kugira tuberuce abandi. Nico banyakubahwa muri uyu muntu wiyumviriye kuno munsi tuhura, nico dushaka rero tukivuga kugira twigire urupapuro rw'izina twebwe. Yarahamagariye abavuka muri iyo ntara gutororokanya ibintu yofatirako kugira ngo ishobore gutera imbere. Yasavye kandi ko abenegihugu bo muri iyo ntara bose sangura ibintu bimeze neza ku ruhande rumwe hamwe n'ibigoyagoya ku rundi ruhande. Yarahamagariye abanyabuhumuza gukundana kugira ngo imigambi y'iterambere y'intara ishobore kurangurwa neza. Ati kandi abanyabuhumuza babungabunga amahoro n'umutekano vyo shingiro ry'iterambere rirama. Bizoshoboka. Ikindi cya kabiri ni uko dutegerezwa gusaba ko amahoro n'umutekano turimo muri izi ntara zacu mu gihugu ni uko twobisimbataza kuko amahoro n'umutekano bihari ibi turiko turavuga byose bizoshoboka kandi ndazi ko mubizi. Abazi kandi sinabizi n'ababona ubu kari mu bindi bihugu barabibona. Twiyubakire kazoza dushimikiye ku mahoro n'umutekano tubikomeze. Ikindi cya gatatu niyumvira ko dutegereza gukorera gukomeza ibikorwa n'iby'indongozi z'igihugu zidusaba. Umwe wese aho yicaye ahicare neza n'indongozi. Ndazi mwebwe ntabwo ndabaha mugabo uyu mugwi wagize umuvugizi numvise kwicara inyuma kuko n'ubundi atabikorwa byateranye turiko turarondera ino ntara ntushobora gushika. Yaranahimirije abenegihugu bo muri iyo ntara kwijukira ibikorwa indongozi zikaja imbere. Mu guheraheza yarakebuye abenegihugu kwima amatwi ibihuha bica ku mbuga ngurukana bumenyi, ahubwo bijukira imigambi y'iterambere ishikirizwa n'indongozi z'igihugu. Twobamenyesha ko intara nshasha ya Buhumu zigizwe n'intara zari zihasanzwe arizo Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro c'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.